Uyu munsi ngiye kukubwira amwe mu majambo canke amwe mu mitoma ikunzwe cane abantu bakoresha mw'uyu mwaka wa 2025. Twifashishije ikinyamakuru bita American Today. Ikinyamakuru cerekana yuko hariho imitoma imwe ikunzwe cane muri ino misi, abantu bagize imisi bakoresha cane. Ndagusavye wumvirize aya majambo nimba uri mu rukundo canke ufise umuntu wandikira kugira ngo umwiyegereze canke kugira ngo umuryohereze umunsi mukundana. Ikaze kuri J4G. Nawe nimba ufise umutoma ugende utwandikire muri commentaire. Nimba wemeranije n'amajambo yanje ushireko like, gire na partage na s'abonner ntaco vyogutwara. Nimba rero uri mu rukundo canke ufise umuntu uriko murateretana canke musohokana mw'ino misi, ndagusavye wumvirize iki kiganiro kubera yuko aya majambo ngiye kuvugira hano ni amajambo akomeye cane. Iyo yabwiye umuntu ukunda bituma uwo muntu yumva neza ko ari uw'agaciro kuri wewe. Rero reka ndakwereke canke reka ndakubwira aya majambo kugira ngo nawe wumvirize. Ndagusavye untege ugutwi kugera kw'ijambo ry'12 kuko naryo ni iry'ingenzi cane. Umutoma wa mbere bavuga ngo sinkubona buri gihe, sinkubona buri kanya, ariko menya yuko ngukunda buri munsi. Umutoma wa kabiri bavuga ngo mpora nicara nkiyumvira canke ngatekereza, ese wari uriho igihe nahura n'abatari bankwiriye, ariko uyu munsi ndashimira Imana ko waje mu buzima bwanje, urukundo rwanje ndagukunda cyane. Amajambo yose yomperana ibyo mvuga no bibura, ariko hari ijambo rimwe gusa nzahora nibuka mu mutwe wanje. Nzahora nibuka yuko ngukunda kandi nzahora mbikubwira buri munsi. Ndagukunda kandi uri mwiza. Umutoma wa kane uravuga ngo mukunzi wanje, ni wewe utuma nkunda ubu buzima. Uri umuco umurikira umutima wanje, Imana yakumpaye yarakoze cyane. Kimwe mu bintu nsenga nshimira Imana mu kuba yarakuzanye mu buzima bwanje, ntawagusimbura, uri kidasubirizwa mukunzi wanje. Umutoma wa gatanu wawe uravuga ngo nzi iminsi maranye nawe, ariko sinzi iyo nsigaje ndi kumwe nawe. Ariko uko bizogenda uko ariko kose, umutima wanje umbwira yuko wipfuza kumarana nawe ubuzima sigaje kw'isi. N'inyuma y'ubu buzima yaba vyoba bikunda, no kwishimiye kuba ndi kumwe nawe. Menya yuko ndagukunda kandi naguhisemwo, naguhaye ikibanza mu mutima wanje. Ndagukunda. Umutoma wa gatandatu uravuga ngo amwe mu mahitamwo nticuza kandi nishimira kandi nkashimira n'Imana, nuko yemeye tugahura tugahuza kandi nizeye ko tuzorambana. Ni wewe nahisemwo nkumva nishimye, ni wewe nahisemwo nkumva umutima wanje yaruhutse, ni wewe nahisemwo nkumva ivyiyumviro vyanje vyose bibaye nk'ibisutsemwo amazi akanye, kuko umutwe wari umaze gushuha. Ndagukunda mu gitondo, ndagukunda saa sita, ndagukunda no ku mugoroba. Muri make ndagukunda ibihe vyose. Umutoma w'indwi uravuga ngo mayi mutima, waramutse neza. Uyu munsi vyukanye umunezero kuko naraye ndakurota ijoro ryose. Iri joro ryambereye nk'ijuru kubera wewe. Joteme, ndagukunda, ugira umunsi mwiza. Umutoma w'umunani uravuga ngo iyaba iminwa yanje yoshobora gusobanura urukundo ngukunda ingene rungana, novuze amajambo menshi nkandika n'ibitabo, ariko umutima wanje niwo uzi ukuri. Reka nkubwire ko ngukunda mu majambo, ariko reka mbikwereke mu bikorwa, kuko umutima wanje ushobora kubigaragaza. Umutoma w'icenda uravuga ngo ndabizi ko wabwiwe amajambo menshi, ndabizi ko wabwiwe kenshi ko bagukunda, ariko ayo majambo wasanze ari uburyarya. Ariko ndagusavye wongere unyemerere irindi rimwe, wongere wiyibagize ivyo vyose vyabaye, wumvire ijambo rivuye mu mutima w'umuntu agukunda. Reka nongere mbisubiremo ndakubwire yuko ndagukunda, ndagukunda. Umutoma w'icumi uravuga ngo kuba ngufise mu buzima bwanje ni cemeza neza yuko ubuzima bwanje hari umunezero. Bituma ntuza, bituma ntekana, bituma numva yuko ndi umunyamahirwe kuba ndagufise. Buri munsi bintera gushima mukunzi wanje. Ni wewe nahisemwo, ni wewe nipfuza. Mw'ibi bihe n'inyuma y'ibi bihe nifuza kuzorambana nawe. Umutoma w'icumi na rimwe ukunzwe cane mu mwaka wa 2025 avuga ngo naraye amajoro menshi ndarandira, ndara amajoro menshi ndara niyumvira, mbura ibitotsi mbura gusinzira nibaza ngo ese urukundo rwanje rurihe, ese urukundo rwanje ruzova he.
ariko sinari nzi yuko Imana yanteguriye umuntu nkawe ishurwe rimota neza, ishurwe ryakira amaso yanje akishima, ishurwe rinzanira inseko ku minwa yanje, ishurwe rituma umutima wanje wumva yuko uri mw'itongo ryiza. Ndagukunda mukunzi wanje. Umutoma wa nyuma ukunzwe ugira 12 mu mwaka wa 2025 uravuga ngo amaso yanje yarakubonye aragushima, umutima wanje uguha ikibanza ukwiriye kubamwo, amaboko yanje yararamvutse araguhobera, aguha umwanya mu gikiza canje. Sinicuza kandi sinzigera nicuza kuba narakumenye, kandi ndagukunda ibihe bidashira. Ngiyi imitoma 12 ikunzwe cyane uyu mwaka wa 2025. Nimba ufise umukunzi rero uhitemwo umutoma umwandikira kugira ngo uryoheshe urukundo rwanyu rukomeze ruryoha. Jewe wumva ni Roy Gif kuri GFG, mwandanye mukora subscribe, murakoze cyane. Naho ubutaha duhore mu kiganiro gikurikira.